uri umwe mu baririmbyi boba batanze ishusho nziza mu ba mbere kugira eta civile, ariko ubu siko bikimeze n'umufasha wawe, bihagaze gute? Yego urubanza rwararangiye baradutunganirije. Yego inde yatsinze? Uje Novuga ko arije kuko nije nasubijwe ibintu, hariho mugabo bimwe ntasubijwe, mugabo uko biri kose ntawo ushobora kwa urubanza uko ngene rwaciwe. Brand Smith ufashe ibintu byinshi kuri je kandi avuze ikintu kinini, no kuvuga ni manager wanje. Yes bakunzi ba Open Mic, turi kumwe na MB Data Boy. Ndakuramukije MB Data. Ndakuramukije cyane bro. Yego Imisi myinshi. Ni myinshi cyane. Ariko si myinshi gose. Ni MB Data twaheruka ku ndirimbo yiyo barimbana n'undi mukobwa, no musi barimbanye n'undi Novuga karundi umwigeme. Kubera iki uriko urarimbana n'abakobwa cyane kandi bataramenyekana? Boje Novuga ko ari kubera umuntu wese afise ihangiro yihaye agapanga ikintu akavuga ati ikintu gitegezwa kumera guca, iki kintu naco gitegezwa kuba kigenduka. Je nizere ko kira kintu cyose umuntu kugira ngo agipange abafise inforo yo kungene yapanze ikintu. Mu busanzwe twe twashatse kwanza kubera hari impano zinyegeje umuntu abategezwa gushira hanze, impano zinyegeje umuntu abategezwa kugaragaza kugira ngo nyene nabo babone kuko bategezwa kuboneka, kuko natwe twarabonekeshejwe nziza, natwe twereka tubonekesha abandi nabo bakaboneka. Wewe ihangiro ryawe uvuga ati reka nsire impano z'abigeme ndabibandanye ndababonekesha, iryo hangiro ryawe? Oya sabigeme bonyene n'abahungu barimo, usibye ko ubu hariko araboneka kwanza abigeme, ariko n'abahungu barimo. Yego ni Data Boy. Duherukana ikiganiro uvuga yuko sama uzokora ibintu byinshi cyane, ariko nta na kimwe ko kiragara. Kubera iki? Nta na kimwe ko kiragaragara kubera iki? Bo muri sama kuvuga ngo hazoboneka ibintu byinshi cyane, nizira ko bimwe mwabibonye harabaye ibiteramo, singomba ngo ngume mboneka cyane mu biteramo, ariko ibikwiriye narabonetse, maze kuboneka bitaramo 6. Hama gikurikira narabahaye indi ndirimbo saba ngo ndabahaye indirimbo, nabahaye indirimbo 2 ndabahereza iyindi kurikira Kalimba. N'iyindi gombize kandi. Uri umwe mu baririmbyi boba batanze ishusho nziza mu ba mbere kugira eta civile, ariko ubu siko bikimeze n'umufasha wawe, bihagaze gute? Boy ivyo je ntaco ndabizi ko ivyerekeranye n'ibintu by'amarelation je si bankunda kubivuga cyane. Gusa uko biri kose twese turi abantu, kandi uko biri kose umuntu ahura n'ibibazo kandi ibyago byamana n'umuntu, ivyo tuvyihoze tu. Kubera ko udakunda ko ubuzima bwe babuvugako, ni kubera iki? Ivyerekeranye n'ubuzima bw'iwanje gituma ntaba ngomba ko babivuga ko sana iby'iwanje by'indani. Cyane iby'iwanje by'indani nuko ntaba nshaka umuntu amenyera. MB Data kuva avuye muri management iraho twageze kubona uri kuritabira urubanza bakuburanije, byahereye hehe, bihagaze gute gushika uno munsi? Yego urubanza rwararangiye baradutunganirije. Yego inde yatsinze? Uje Novuga ko arije kuko nije nasubijwe ibintu, hariho mugabo bimwe ntasubijwe, mugabo uko biri kose ntawo ushobora kwa urubanza uko ngene rwaciwe. Yego MB Data kube hariho ikiganiro yugeze gukora kera, uvuga yuko kontra mufitaniye na management yagufasha kiya gihe ari imyaka yawe yose igihe cyose, ariko mu nyuma biza guhinduka mu kanya gatoye, kandi ibintu byawe bikunda kuba bucece. Mugani wawe kubera iki? Boy ibintu byose babuke kubera yuko nyene ibintu bitwaye cyane bigenda nabi, mugabo ibintu byitonze bigera kure. Yego DJ Paulin kuri wewe umufata gute? Ndamufata nka DJ Paulin nyene. Yego ntagwanko ntaki je ntagwanko ruhari kuko kandi naho no mwanka sino hindura icari, nawe nayo nyanga niyo hindura icimana yashatse komba. Uko yarigeze gukora interview avuga ati umuntu wa mbere ambabaza w'umuririmbyi narinzi yuko nzogeza kure cyane, ariko bikarangira mpemukiye ni MB Data. Bo kuba yaravuze byose ishoye kwanka byo yavuze, kuko kira muntu wese afise ingene abafata ibintu. None kubera iki yaje kubivuga ari uko maze kuva muri MA, ko atabivuze nkiri muri MA? Kubera iki nawe wamushyira mu ndirimbo za misi yose? Yari manager cyangwa MA niyo yari management yawe? MA niyo yari management yanje, Ngirango hari impamvu Amiri yashaka tumushiremwo cyangwa gasanga turakoze nk'indirimbo ye tumushizemwo ibintu nk'ivyo nyene. Brand Smith kuri wewe agufasha iki? Ni manager wawe cyangwa? Brand Smith ufashe ibintu byinshi kuri je kandi avuze ikintu kinini, no kuvuga ni manager wanje kandi ni nka mubyaranje kandi nka mwene wacu kandi nka byinshi.
umuntu ndamuha agaciro kiukwari kandi uhana agaciro burya ubikorwa muko murabikorana n'umuntu mugakora ibikorwa mwumvikana biba ari ibintu byiza cyane kuko bitanga agaciro ku kintu muko murakorana kuko mugihe mukoze muri mu bumwe kira mu bibazo bya mugenzi bikabya ibibazo byanje bikabivyivyo bikabyanje mukora ibintu byiza cyane kubera yuko bo muri mu bumwe burya hatari ubumwe nta mugisha uhaba kuva igihe wari ukorana n'abandi n'ubu wikorana uri wenyene ni ijyahe kunguko umaze kuronka mu bikorwa byawe ubu nikorana jenyene hari akunguko kanini cyane novuga ko nk'ubu jende ndatahura uburyo mba ndiko ndatanga gusumba uburyo natanga ntazi nyene bwatanzwe ikindi naco gikurikira gushika ubu ndatahura icerekeranye no gusatura ama connection hariya ukungene bimeze iki naco gikurikira agafaranga karaza nkakajera neza nkaraba ingene niyungunganya mu buzima nkongenganya n'akazi kakabandanya hama ikindi naco ni bya bindi nyene bashishikara kubwira abansa abakunzi bose na mafarde go dusozera ikiganiro MB data tugiye kumubona gute sama yayo yaheze tugiye kumubona gute mu mperezi no mwaka no mu yindi myaka iza nicaye ikintu uvuga ati je nka MB data ndafise za ndoto zanje ari ikintu ushaka ngereko vuba na vuba cyane bona ndoto mfise ariko mfise imigambi kuko n'umuntu agemye ararota kandi ugasanga arose bitazoba ariko imigambi mfise ndazi yuko keshi ndakunze kuvuga ati kugira ngo uvuge ikintu nuko kiba cyamaze kuba je nanje mvuga ikintu ariko mbona ko cyamaze kuba ni byiza ko turindira bikabahama nkabivuga bibaye yego kubera iki iyo uri kuravuga misi yose ufisemo utuntu twikirundi tumeze ukuntu menga n'imigani gute nikura ko ndumurundi kya muntu wese arafise ingene avuga ndafise ingene ari uvuga agashira ku bwatuzo nundi avuga agashira ku burungu bwo kurangiza nundi avuga agashira ku bukwego urumva yuko kibandanya urumva biravana umva nanje kumbure nuko ndemwe wewe wibaza abantu ko bagufata gute nka MB data abantu ko bomfata kose uko bakwibaza ko bo bibaza ko bakwibaza ko gute nka MB data abantu ndazi ko boba banyibaza ko byinshi kandi umuntu wo mu buzinga ntiho mugira ngo nyibaze ko ibica nk'inyibazi kandi hari abakwibaza ko ibi yakwibaza ko ibyiza hari abakwibaza ko kundi gutandukanye ngene kumenga birabacanganye no bintu nk'ivyo ya MB data ndagushimiye reka nanje ndabashimire cyane